nagira ngo nsubiremo utujambo turongo nka tubiri twumvise muri ibaruwa Pawulo Mweranda yandikiye Abanyefezi. Twumvise ayo majambo ngo umwe muri mwebwe yarahawe inema nk'uko Kristo yaturimbanije ingabirano ziwe. Nicyo gituma bavuga bati yaratunze hejuru ajanye imbohe. Uze nuko yabanje kumanuka, yaramanutse yigira umuntu aza kuri iyi si. Turabizi ko ataraje gutembera. Igikorwa yakoze turakizi twese. Iyo twinjiye mu isengero tugira Imana, twama dufise umusaraba imbere dushika duhanga amaso, bikatwibutsa igikorwa nyamukuru Yezu yaranguye mu kuza ngaha ku isi. Sukuza ngo yaje gupfa, oya, yaje kugira ngo akize abantu, yaje kugira ngo abohora abantu, yaje gusubira kunwanisha umuntu n'Imana. Ivyo mu kubirangura nivyo vyaciye ku musaraba, yemera kudupfira, aragamburuka, ahereza ya nkuka nzima mu kwitanga wenyene kugira ngo dushobore gutyorogwa ibicumuro vyacu. Maze amaze gupfa, haciye iminsi 3 yarazutse mu bapfuye, atsinda urupfu, yerekana ko ari muzima, asubira mu burinahazwa bwase. Bwa burinahazwa ngo yamanye isi itararemwa. Ariko igishasha n'igiki ni aka kajambo twumvise, amaze kumanuka, kuko ntiyagarukiye ngaha hejuru gusa ho gutembera, yarapfuye, arahambwa. Twama tubisubiramwo mu gisabisho cy'ukwemera, tukavuga ngo il est descendu aux enfers. Yaramanutse no kuvuga gushika naha munsi yaha dufise ibirenge, no kuvuga mu guhambwa mu ruhafu mu kuzimu, kugira ngo agende gukurayo, agende kuzana n'abari barapfuye bose, abari barapfuye kera. Mu gusubira mu ijuru, akaniko kantu ni wari nkuru nziza, ngo yaduze hejuru atagiye wenyene, yagiye ajanye imbohe. Yagiye ajanye imbohe, nukuvuga wa wundi yaraboshwe n'iminyororo, atashobora kuhava, atashobora kwidegemvya, atashobora kwiyunguruza, adashobora kwihagurutsa, adashobora kwivyura. Wa wundi yaboshwe atazoduza umutwe, yaraduze hejuru. Hejuru no kuvuga mu burinahazwa, ajanye imbohe. Igikorwa yaranguye ku musaraba nico gituma mu vy'ukuri mu gusesa amaraso acungura abantu bose abari baboshwe n'igicumuro, abari baboshwe n'ububasha bwose butandukanye, maze akabarengukana imbere ya Data. Avuye kubakiza, avuye muri mission. Ndabivuge mu mvugo y'ubu, mission Imana yari yamurungitsemwo yo kuza gukiza umuntu. Wa muntu yari yagiye mu manga, wa muntu yari yatakaje agahuzu, wa muntu yari yarapfuye, kuko ngo twari twarapfuye kubw'ibicumuro dukora. Niko Pawulo Mweranda bivuga. Wa muntu yari yarazimiye, wa muntu yari mu mwijima, yaramanutse ngo asubiye kuduga, yagiye aduganye imbohe. Ntibakiri imbohe, yagiye aduganye abahora bari imbohe. Nukuvuga yuko muri gikorwa Yezu yaranguye ku isi, igikorwa Yezu yaranguye ku musaraba, abari imbohe baduganye nawe, abari imbohe barabohotse, abari barapfuye barazuka, abari mu mwijima bagendera mu muco,
ngiki igikorwa arangura, si ukugira gusa ngo we atsinde urupfu, kuko we ni Imana, umwana w'Imana. Urupfu ararusumvya inguvu, yarabitweretse, ni twebwe ngira ngo tutari tubizi. Iyo minyororo canke ububasha bw'ubuhora abantu arabisumvya inguvu. Mugabe inkuru nziza yagiye ajanye abandi, yagiye atujanye. Nico gituma ibaruwa yandikiwe Abahebreyi bitubwira ngo nk'umusasedoti mukuru yarinjiye mu ngoro itubatswe n'abantu, maze aratwugururira kugira ngo abamwemeye bose, abemeye bagatyorogwa na ya maraso yiwe, nabo binjirane nawe, nabo bazoshobora kuhinjira. Iyo ngoro bavuga, mwibuke ko yibutsa muri ca kibanza ceranda mu isengero Yerusalemu, kimwe bita ngo ikibanza ceranda muheranda, ata muntu n'umwe yararekuriwe kwinjira kiretse umusaseredoti mukuru rimwe mu mwaka, nawe nyene abanje guhereza inkuka zo kwityorora ibicumuro rimwe mu mwaka, abanje nawe nyene kugaya ibicumuro vyiwe, agahereza inkuka zo gutyororwa. Yezu ngo yarinjiye atari kugira ngo yinjireyo wenyene rero nk'umusaseredoti mukuru, kuko yinjirayo wenyene, ngo amaze kwinjira ngo yuguruye umuryango kugira ngo abo bose bamwemeye, bemeye izina ryiwe, bose bahabwa ububasha bwo gushobora kwinjira muri ca kibanza ceranda muheranda, kuko biswe aberanda b'Imana. Mu maraso ya Yezu twacitse igihugu c'aberanda, igihugu c'aberanda. Igihugu c'aberanda no kuvuga iki? Ni igihugu c'abamaze gusubira kwitwa abana b'Imana, ni igihugu c'abegukiye Imana, igihugu c'abacyorowe, igihugu c'abafise amazina mashasha, ni ca gihugu c'abigishwa ba Yezu, c'abamugendanira, ni ca gihugu c'abitwa abakristu, atari abakristu kw'izina, kuko bapfanye nawe maze bakazukana nawe. Ico nico gikorwa Yezu yaranguye, atari ivyo dutangarira gusa ngo muze gutangarira ngo umuntu yatsinze urupfu, mugabo tubonye ivyo yakoze, uwapfuye akazuka, ni ukuvuga uwatsinze. Kubw'iyo nkuka nta bubasha na bumwe mu gihe twemeye bushobora gusubira kutuboha ngo dusubire kuba abaja. Yaraduze adugana imbohe. Uyu munsi turi ngaha ni ukugira ngo turabe ibintu bibosha umuntu, ibintu bituboha, ibintu bituma dushobora kuba abaja, ibintu bituma uyu munsi dusubira kwitwa abanyororo ba Sekibi, ibintu bituma uyu munsi mba ndi ngaha, mugabo mu by'ukuri narasubiye gutakaza wa mwidegemvyo, kugira ngo Yezu mu nkuka y'imisa duhereza, ariyo ya nkuka Yezu yahereza ku musaraba, ya nkuka yacungura abantu, ya nkuka yacungura isi yose. Uyu munsi Yezu, igihe umusaseredoti aja kuri altari, turiko duhimbaza Ukaristiya, Paulo mweranda tubwira ngo duhimbaza ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristo. Igihe rero muri iyo nkuka tuzanye umutima wemera, kandi umutima wagaye akabi tubamwo, Yezu n'ubu yapfuye akazuka, turazukana nawe uyu munsi kugira ngo tudugane nawe. Uku kudugana nawe mu gihe turi ngaha ntibisigura ko tuza kuduga mu bicu ngo tugende hariya, ariko icyo tuzi nuko yuko tumwemeye tukazigama amajambo yiwe, hariya igihe kigeze tuzoduga natwe twambikwe amakanzu yera, twicare iburyo bwiwe mu myaka itazokwigera ihera. Ariko mu kurindira ko tuhashika,
tubanza kubohoka turi ngaha ku isi. Kandi uko kubohoka ndiko ndavuga, uko gukira ubuja ndiko ndavuga, nibwo uyu munsi mu by'ukuri twaje gusaba. Nico gisabisho cy'uyu munsi, iyo ntumbero y'uyu munsi. Uyu yaduze atudugana. Mugabo umugani wa Paulo mweranda nanje ngaruke ngo yaduze rero ngo yabanje kumanuka. Ngo yabanje kumanuka, kandi mu kumanuka ngo amanuka hepfo ngo mu ntara zo ku isi. Aha mu Kirundi bavuze ngo mu ntara zo ku isi, umenga duca twumva gusa ikibazo cha geography, ikibazo cy'intara kumwe twiga ngo umenyesha ntara, ariko ugiye gusoma neza mu jambo ryo mu Gifaransa ntitugarukira gusa ngo mu ntara, turaba imitumba, turaba ibirere, mugabo tuzirikana kandi yuko yamanutse ngo hepfo aho umuntu wese ashobora gushika. Uko kumanuka hepfo, yaramanutse hepfo arashikayo ku buryo wewe uyu munsi udashobora kuvuga ngo aho ndi jewe ntiyoshobora kunsangayo. Aho ndi iyo wumva ni kure ku buryo ntivyokunda, kuko bavuze ngo yaramanutse hepfo ngo gushika iyi ntara zigarukira. Hariho intara ugenda gutya, mugabo hariho na hepfo kumanuka munsi, umanuka mu kuzimu. Umwe wese yashaka iyajana yashaka, mugabo yaramanutse hepfo. Sinzi ko muri mwebwe hari uwovuga ngo aho ngeze, oya mwe nimwivugire ivyo ndimwo, je ndi mubi ku buryo oya ntiyoza kundaba, ivyo mbayemwo biranuka ku buryo ntawo hubahuka. Mwibuke Marita ko yavuze ngo aramaze kunuka. Ntiyabuze umuntu, hari abantu bavuga ngo naramaze kubora, hari abantu bavuga ngo naramaze kunuka, ngo naramaze kononekara, sinkivayo. Hariho umuntu nabonye w'imboregwa zamaze guheza, wenyene arateba ariyakira yuko zamuhejeje arizo zimugenza. Ubona yuko muri ko muravugana camura ngo pati ngo jewe ngoya ngo muragenda musengera abandi, ngo nawe jewe ndazi ko kabaye, ngo jewe nukuvuga wenyene ukumva ariko aravuga nk'uko umenga ibintu yabayemwo, ibintu yoba yarakoze bimutuma ca yihebera inzoga gushika naho zimwonona, agasigara yikora ko nibitera soni ibintu bibi tutovuga ngaha aye, yiyonona ko wenyene, kandi akaraba n'ivyo agira mu nzu wenyene agaca yihebura ati jewe karabaye naratakaye, genda musengere bajya bandi, je mundeke nimba hari agacupa kamwe wonterera uyu munsi umpe ngende nwe hanyuma bubandanye. Hari abantu bishika bakihebura bakibaza ngo Yezu aho bageze ivyo barimwo ngo ntiyoshobora kubegera, ngo ntiyoshobora gushikayo. Hari abantu bandi bihebura mu bundi buryo atari abo bamaze kubohwa n'akayoga. Hari uwundi yihebura mu bundi buryo, ugasanga afise ingorane, afise ikibazo, yaragisengeye vyaranse, yama ariko arambaza Imana n'ubu ntibirakunda, yama ariko arasaba ngo ibintu bihinduke, wapi, umenga igisabisho ciwe aca yibwira ngo ntigishika. Uri urwaye indwara bikamunanira kwakira, uri ufise ingorane mu rugo, uri ufise ingorane y'umwana, uri ufise ingorane y'ububakanye, ufise ingorane y'umuvyeyi, agasenga kugira ngo ibintu arabe ko bihinduka. Imyaka 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 vyaranse. Abandi bavuga ngo basenze ngo naka ngo yahindutse, naka yakize, ngo mbega wabonye ngo rega umugabo wa naka
ngo asigaye ajya mu misa, erega yahevye inzoga. Yewe nk'umugore araho basha yasenze arumvigwa, jewe narasenze vyaranse kuwi wanje bihinduka. Hariyo abantu baca bihebura ngo nta nakamaro ko kubandanya nsenga, aho nasengeye ni kera, bantuze baraje nabanaka baraje, harigeze kuza n'abapastori nabo nyene baravuga n'induru barashirako, mugabo uwo munsi mbere yaciye ataha saa 10 y'ijoro. Twaragerageje, nukuvuga umuntu agashika ku rugero rwo havuga ngo ivyiwanje nta kundi umenga mu vyiwe Yezu ntiyoshikayo, umenga mu vyiwe Yezu ntavyanezwe, umenga mu vyiwe Imana wewe ntimuraba. Ugasanga nawe yarihebuye muri ubwo buryo mu ruhande rwiwe, gushika naho yibwira yuko Imana idashobora gushikayo, gushika naho yibwira ati bose barasenze barananirwa, nukuvuga karabaye nta kikivayo. Bavukanye, ibibazo ni byinshi, ndakubwira ibibazo ni byinshi, hari ingorane nyinshi, hari ibinogo byinshi, hari imitima yirabuye myinshi, hari ububabare bwinshi, ingwara nyinshi. Mugabo kenshi hari igihe umwe wese aca yibwira ngo jewe nije ntagendegwa gusa, jewe nije ntumvigwa, cyangwa akibwira ngo Imana jewe ntiyashika, yaramanutse epfo. Iki ni gisomwa cy'uyu munsi, twagumije ibisomwa by'uyu munsi kubera yuko ejo mwese muzoza guhimbaza umunsi w'Imana, muzoza guhimbaza umunsi w'Imana. Twagumije ijambo ry'uyu munsi nyene. Uwo yaduze, tuvuga ngo yaraduze kuko yabanje kumanuka, kandi ntiyamanutse gusa ngo agarukire hafi, ntiyagarukiye muri vile gusa, ntiyagarukiye ahantu heza gusa, yarashitse na hariya habi. Mbere avuga ngo hariya habi ngo niho hamuzanye, avuga ngo bariya bagwaye nibo bamuzanye. Mwibuke yuko mu bantu bagwaye, muri babandi abantu bahebuye, mwibuke ko hariho abantu yavyuye bakicarana nawe, bagasangira nawe, bakamugendanira, bakagendana nawe. Mwibuke ko harimo abantu ruhebwa, mwibuke ko yinjiye mu nzu kwa Zake, nimuvyibagire. Zake yaratunze, muca mwibaza ngo ujya wewe ntaco yaratunze ngo umenye ubukene turimwo muri iki gihe ngaha mu Ngagara n'ibiki byose, ivyo ntaco. Mugabo Zake, mwibuke ko yari umutoza kori, apana umutoza kori gusa, umukuru w'abatoza kori, umusuma w'abasuma, apana umusuma gusa, umusuma w'abasuma. Wa wundi ntiyari wenyene, hariho n'abandi. Wa wundi abafarizayo n'abandi bashira mu mugwi ngo w'abanyakabi. Muga mwibuke ko Yezu ntiyinjiye mu nzu gusa, yavuze ngo ndari wawe, yavuze ngo ndari wawe. Igihe agenda kwa Matayo, abafarizayo bavuze ngo ehe yinjiye mu nzu y'umunyakabi, ehe asangira n'abanyakabi, abanyabicumuro. Abo bari abanyabicumuro, nukuvuga des pécheurs publics, nukuvuga abantu bahariwe ivomo, nukuvuga abantu babaye excommuniés, babandi ngira ngo kizira ko binjira mu isengero. Mwibuke yuko yinjiye mu nzu kwa Simoni, uwo bita umunyakabi, cyazira ko yinjira ahantu hari abashiga ntahe, hari abafaso n'abantu bisoneye kubera ibicumuro akora ku Mana, kandi baramwanka kuko aracumura no ku bantu ku buryo budasanzwe. Wa mukenyezi yinjira karira, umuntu yigenza nabi w'ingeso mbi, umumaraya,
atwara abagabo b'abandi, muca mwumva igituma bamwanka abagore bamuvuma, acumura ku Mana kuko arenga amabwirizwa y'Imana, kandi ku mugaragaro wa wundi ari excommunié. Mugabo mwibuke yuko Yezu yinjiye, we yaretse akamwegera, we yaretse akamukora ku birenge, agatangura kurira, akamwoza ibirenge, akabihanaguza imishatsi. Mwibuke yuko abantu babibonye bajyanye inzara bavuga ngo iyaba yari umuhanuzi yari kumenya uwo mugore ariko aramukora ko ari we, ntiyari kureka ngo amwegere. Ntimusubire kwibaza ngo yaramanutse hepfo, mugabi wanje hoho ni hepfo gusumba ntashikayo. Yaregereye aramukorako. Ntimwibaze ngo yarashitse hepfo mugabo iwanje haranuka, kuko wavuga ngo Lazaro bavuga ngo yari yamaze kunuka. Ijambo Yezu yaciye avuga, muragibuka ngo sinakubwiye yuko niwemera uza kubona ubuninahazwa bw'Imana. Sinakubwiye ko niwemera uza kubona ubuninahazwa bw'Imana. Yaciye ategeka yuko bugurura uruhafu, ataramuhamagara, Lazaro sohoka. Kandi yaciye asohoka uko yaragahambiriwe, ategeka ko bamuhamburura ngo acaragenda. Mu nyuma ategeka ko baza kumugaburira. Muga mwibuke yuko hariho abandi bari muri aba bavuga ngo naho yamanutse twebwe ntiturimwo ikintu cyitwa umunyamibembe. Imibembe ikora ku mubiri, bagaca bavuga ngo aratyoye, arahumanye, ageye ahaciye hose agenda aravuza ikengeri ngo ndahumanye. Kizira ko abantu bamwegera, kizira ko bamukorako, mu kumushirinja barazimuterera. Twebwe twarabonye corona bavuga ngo ntidukoraneko, mugabo iyo wumva ntitwashitse kuri urwo rugero rwaho umuntu agwaye baca bamuta mu gahinga bakamubwira yuko ahaciye agenda aravuga ngo ndahumanye. Ntazosubire kuvugana n'umuntu wiwe, ntibazosubire kuramukanya. N'uwo bobona baramukanije nawe nyene baca badekarara yuko ahumanye, nawe nyene bagaca bamuca agaca aja hanze. Muga mwibuke yuko Yezu hari uwo yagiye amukorako, aramukiza. Yaramanutse hepfo arasanga abanyabicumuro, yaramanutse hepfo arasanga abamaraya, kandi arababohora, bagasigara bamugendanira, barahinduka, abakuramo amashetani indwi. Batubwira ngo yamukuyemo amashetani indwi, abandi sinzi ko yakuyemo 3, abandi sinzi ko ari 16, abandi sinzi ko ari 8. Mugabo haraho batubwira ngo ujya mukuyemo amashetani indwi, ujya nawe angahe, ujya nawe yamukuyemo ibimeze uku. Abo bose bari abantu bavuga bati barashitse mu kuzimu. Abo bose bafatwa nk'abantu bapfuye. Umunyamibembe yafatwa nk'uwapfuye kuko abiwabo baba barahevye, n'uguhamba ngira ntibaza n'uguhamba. Yaramanutse mu bagwaye, mu bakora ibicumuro, mu bafise amashetani. Yaramanutse mu bantu bagize amasezerano na Sekibi. Muribuka ba Gitero yarimwe amashetani menshi adashoboka, acagagura iminyororo, nibashake baza arabagabo 70 bose yakubita umugero umwe hariya. Muga mwibuke yuko atiri waravugana menshi. Yaramanutse hahandi abandi bigisha badashika bavukanye. Nta kindi tuza gukora uwo munsi no kugira ngo gusa tumuhamagare. Yaramanutse aze agusangeyo wewe wa munyeshure we,
agusangeyo muri buta zero yawe ururonka murajya 2 ku 10 uronka nta ngorane. Ivyo vyo uvuga ko ari bitoyi, kuronka zero hoho nta gicumuro kirimwo. Yego none hari igicumuro kihari cyo kuronka zero, wagerageje bikakunanira. Igikuru nuko ba wagerageje igikuru nuko wagerageje. Mugabo ugoye gushikira subaronse zero gucyo oye, ugoye gushikira ni wa wundi aboshwe, ni wa wundi ababoshwe na trisheri, ni wa wundi amenya kuko yivye. Ati yivye urumva ni zero. Iyo zero rero yuwaravye nyene yiba bikanka na zero yuwagerageje bikanka na mazero 2 adasa, naho vyose vyanditse nk'umuzingu hese wugaye imbere y'Imana na mazero 2 adasa. Uyagerageje biranka ntaco dafa prochaine bizoza. Muguyu nawe yamaze kubohwa yuko atacakora atabanje gupanga ingene aza kwiba, aho gica kibi kindi kibazo. Hari amasokre dutwaye ngaha, hari amasokre dufise udashobora kuvuga, udashobora kubwira umuntu. Amasokre mu mafamiye wacu no kuvuga yeza gusangamwo hariya ahaye, yeza gusangamwo, yeza gusanga hariya mu hariya hahandi urugendera, yeza gusanga kuri wa mugora kuboshe. Apana ujya wiwawe, oya ujya ku ruhande. Wa wundi abashitsi yo baje bataja kuramutsa batagusangayo, iyo baje bagusanga muhiri wawe mugari handi batamanuka bobo, ntibamanuka ngo baze kukuramutsa iyo bagiye kumuhabara. Hari uwo baraza kuramutsa yagiye kumuhabara ngo twari tuje kukugendera izo ntibibaho. Mugabe kibabaje nuko bishobora kukuboha, kuko uyo abari mu kinyegero rimwe rimwe ukiyumvira n'ingene uzovayo bikanka. Ikibabaje n'umuntu ashobora kuba mu kinyoma ukibwira uti aha honza kuvayo gute, aha nzovayo gute ko namaze gufatwa, aha nzovayo gute ko hajya ahantu nagiye nkagira erreur imwe nkagira ikosa rimwe, none ubu uye mbwirizwa kuguma mbesha misi yose. Hari ibintu tubamwo biteye ubwoba bigoye. Mbega hariya nzovayo gute, mbega muri ujya mugwi nzovayo gute, mbega muri ujya muhari ninjiyemwo mugabo sinarinzi ivyo ngiyemwo, ubu niho ndabibona, none nzovayo gute ko bidashoboka. Bijya bintu nitayemwo nzobivamwo gute. Mbe hariya Yezu arashikayo, Yezu yaramanutse, yarapfuye ku musaraba, baramukubita, baramubamba, baramwica, mwibuke ko bamwambitse ubusa, baramubeshera, amabi yose ashoboka, kuburyo ugiye kuyazirikana uza gusanga n'ikinyoma urimwo mu vy'ukuri, kuko uvuga uti ibi bintu bikamenyekana ndaza kuba imiriye, ndaza kumaramara. Ni vyiza kuraba uwamaramajwe ku musaraba kugira ngo uvuge uti na jewe ndashobora kuvayo, mugabo nkafata ingingo kuko yaramamajwe kunsumba, none uyu munsi naco ncera, reka ndamuhamagare ansangeyo. Ndazi ko dukunda gusaba ngo Yezu akore ibitangaro spectaculaire, no kuvuga ibirori. Ndazi ko dukunda kumva umenga turiko turavuga ibintu nyene biryoshe, ngo Yezu umunsi ngo yakijije umuntu n'ukuri vraiment ego yahora agendera ku gasheze rurante, none ubu yahagurutse aragenda, kandi ivyo ni vyiza, Imana ninahazwe, kandi ivyo biraryoshe iyo bibaye. Mugabo mwimbuke yuko biramutse bibaye Yezu abashaka gukabura ukwemera kw'abakristo. Nagira ndababwire ko ari amasheze rurante byandi menshi, nagira ndababwire yuko hariho inderuzo. Yezu baramuzaniye abantu benshi bajyamye ku nderuzo, hariho abantu barambaraye mu nderuzo batazi ingene bazo kwihagurutsayo. Abo rero
ivyabo biragoye no kuvuga mu bantu, biragoye no kuvuga ngo umuntu aze kuvuga ati burya je nahora njyamye ku nderuzo none heraba ndayifise ngiyi, kubera iyo nderuzo iragoye kuvuga mu maso y'abantu. Ariko nagira ndabasabe, Yezu yamanutse agashika epfo. Je nagomba umwe wese afata akanya zirikane arabe ko atakuzimu yishizemwo, arabe ko atakuzimu yoba yarishizemwo, azi mu mutima wiwe apana bijya biryoshe byo kuvugira hejuru. Ukuzimu ku mutima wawe urabe ko atakuzimu ku igicumuro kikuboshe, kandi uri umukristo w'imbere kandi waragize efizio. Kubera nihenze ku munsi w'ejo muzohimbaza imyaka 25 hatanguye ubutumwa cyane novuga nti igikorwa kidasanzwe cya mutima mweranda mu mugwi wa Renouveau Charismatique ngaha mu Ngagara. Twese tuzi ibyiza byahakorewe, twese tuzi abantu bibaza abantu bamaze imyaka 20-25 baranaguwe bariko barakora ubutumwa. Ndazi neza ko mwiyambuye ibintu byinshi, ndazi neza ko Yezu yabakuye mu kuzimu kwinshi, ndazi neza ko Yezu yabahaye ubuzima, kandi by'ukuri aha mu Ngagara harabaye nk'itara nk'inyenyeri abandi baza bakurikira. Ariko imyaka 25 buke ico gihe mbere benshi barutujene, hariho jeunesse ikaze, abo bajene ubu n'abagabo n'abagore bubatse bavukanye. Ubuzima bwarahindutse, ubu twarinjiye mu buzima bw'ukuri. Ubu mwarasavye ubuzi, mwaramukora mu mabanke, mukora hariya mu mabutike, abandi mukora hariya mu bucamanza, abandi mu buganga, abandi mu buki. Murabe yuko mutarurumvye umuriro wa mutima mweranda, hanyuma muronsa akazi k'ubucamanza muca musanga hariya hariyo udushetani two kujya, nawe ako gashetani katavuye kagutamika ukajya, kandi ugasanga uri umukirisu w'imbere muri paruwasi ya Saint Joseph ngaha, ugasanga kera umuriro nguriya, ariko uyu munsi bamwe kugira ngo nshobore kupanga inzu no kuzuza ijya nzu byasabye yuko nitanga, nkatanga umubiri wanje, kandi ari ingoro ya mutima mweranda, kandi naragize byose n'indagano z'ubwere ntegego narashizeko, ariko maze gutanga umubiri wanje kangaye kugira ngo inzu yuzure. Murabe yuko muri ico gihe atakantu ko kuzima kabaye, ugasanga kubw'inyuma hariho ishusho nziza twaronse yakiriya gihe, yakijya gihe. Mugabo birashobora gushika Yezu akagukura mu kuzima akakudugana, ngo yaraduze hejuru n'abaduza mukura atabadugije. Mugabo birashobora gushika tukamwiyaka tugasubira kugwa. Nuko atariho narindi, ndazi yuko mu nyigisho zitandukanye bagiye baravuga ibitari bike byo kunagura imitima, byo gusubira kuvyura umuriro usubire kwaka. Ariko kugira ngo umuriro usubire kwaka, kwa kundi twahora tuwumva turi hariya kure, kwa kundi jewe nyiri muri Grand Seminaire hariya nasize ngaha twibereye mu mihari ngaha y'ingendanye n'abaki bose n'abashonustate n'abandi, bakambwira ngo hari ibintu vya mutima mweranda je nasize atari hari. Naza kuraba ni mbega ivyo nibiki, nkaca nsanga ndi gatoyi gose ndiko ndaraba ivyo bintu, ibitangaza. Imyaka buke igenda iragenda, birashobora gushika Yezu tukamwiyaka tugatibuka. Sinzi ko murabona ca gicapo c'aberanda c'ingazi iduga mwijuru, hari igitabo c'aberanda bashize ko iyo shusho, bamwe bacapa babishushanije. Aberanda rero bariko baraduga ingazi ija mwijuru, ikibabaje nuko hari uzubona anyereye agatibuka.
ibaza ingazi duga hariya mu kirere, uwutibutsa akiri hafi wewe abakiri kwaragerageza kuvyuka, uwutibutsa akiri ku ngazi ya mbere aragwa akinaga agaca yikunkumura akabandanya. Mugabo ikibabaje ubonye ubutibutse yarageze hariya agira ashike ku muryango w'ijuru, murabe ikirere agira niyashika hasi ingene biza kugenda, bica biba bibi. Mbega aza gushika hasi bimeze gute? Araza kumererwa nabi. Sinaje kubacira urubanza abavukanye, naje kugira ngo turabe Yezu yamanutse, wowe yarasubiye gutibukira hariya atuvyure, tugire 25 ans zindi, umuriro wasubiye kuba umuriro. Uwo muriro kugira ushoboke nta bindi biharuro birebire, si bibiri guteranya bitatu canke bitandatu munani canke equation, nta exposant irimo. Mudahindutse muzotikira mwese. Ivyo sije ndabivuze, ni Yezu yabivuze. Nta bindi biharuro adusaba guhinduka. Kandi ndazi ko mwafashe ingingo, ndazi ko muri iyi ndwi mwigiriye inama, ndazi ko muri iyi ndwi mwazirikanye, ndazi ko muri iyi ndwi mwasenze, ndazi yuko intumbero ari nziza kandi ico kirahambaye. Ndazi ko intumbero ari nziza, mugabo naragize amakomba menshi ariko biragoye. Mugabo nimba uyu munsi twaje guhimbaza iyi nkuka y'imisa, turiko tugomba guhimbaza yubire ku munsi w'ejo, niduprofite la grâce du jubilé. Il y a la grâce du jubilé mubimenye. Burya hama hariho ingabirano, igihe cyose kirafise inema yacu, igihe cyose kirafise ingabirano yacu. Uyu munsi tugiye muri jubilé de 25 ans. Imana yaremeye, Imana yasavye abanyisirayeli yuko muri yubire bazosubiza hamwe n'Imana, bagasubiza hamwe na bene wabo, kugira ngo ubu mwaka mweranda n'umwaka w'amahoro. Iyi ni grâce ya jubilé. Kijya kintu wagiye uragira komba ugomba kukivamwo, Yezu yamanutse kugira ngo atuduze kubw'iyi yubire. Ivy'Imana igira n'iyibizi. Hari naho usanga umunsi wawe ari uye kuri iyi yubire, kuko ni yubire. Yubire ntizamaze iminsi yose, iminsi yose ntiyamara yubire. Yubire y'umunsi umwe nivyo, muga yubire y'imyaka 25. Hariho abana batari bwavuke, hariho abana bari imbere bazosubira kuyihimbaza, ari abagabo n'abagore, bafise abagore n'abana, canke bafise abagabo n'abana. La grâce du jubilé, iyo grâce irabaho. Dusenge rero dufise uwo mutima wizigiye, dusenge dufise uwo mutima ukwemera k'uyu umuryango wa Ekleziya atari ababonyene bari ngaha, ariko dusenge n'ukwicisha bugufi, kuko tuvuga tuti Mukama atari wowe udufashije ntavyo two kwishoboza, atari wowe uje kudutora gufata ukuboko ntitwoshobora kuva muri iyi manga, atari wewe umanutse ngo usange yondi vyongora kwikurayo. Yaramanutse ariko yaraduze adugana imbohe, ntibakiri imbohe, barabohotse. Namwe ntimukabe imbohe, nimucike ababohotse muri Kristo Yezu. Amen.